Okay bagenzi, mugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Ni wa muhungu wanyu Homme du Changement. Ndi mu ntara ya Makamba, neza na neza INYANZA LAC. Ni mu karere karimo umanuko bw'igihugu, ahantu ariko mfise ibyo nahabonye nipfuje kubasangiza. Ndi muri hotel bita East African Hotel. East African Hotel ni hotel ndi mu kibanza hano cha kiri VIP. Donc sinzi ko biboneka neza. Ego iyi hoteli impamvu nshatse kuyivuga ko ni iki. Ubwa mbere iragutse, ni hanini, hari ibibanza byose, hari ibiryo byose, hari ibinyobwa byose. Iyi hotel East African Hotel impamvu nshatse kuyivuga ko natangajwe n'uburyo banyakiriye, ntangazwa n'uburyo ifungurwa vyaho biri ku biciro bito kandi biri VIP. Ntangazwa n'uburyo ubwo hotel iri VIP bya danger, mbwa bakakira abantu mu bushobozi bwabo. En fait nasanze uko umuntu wese angana hano baramwakira. Ego ku binyobwa biri ku biciro bikiriritse, byabi byo mu Burundi cyangwa ibyo hanze. Byo mu Burundi kenshi tuvuze ibyo mu Burundi tuvuze ibinyobwa bya Braludi. Hotel iri ku biciro bitoya cyane. Natangajwe no kuntu bamfashe. Ku bindi nabyo ni uburyo bamfunguriye. Uburyo bamfunguriye natanga kwivuga ati abantu petetre ngira ngo bashaka kuba nabarimye, iyo batabara barimye ntibari kumpa imfungwa nk'izi zose ku giciro gito gishoboka. Okay, iyi hotel shimye kuyibarangira umuntu ashaka gufata aka vacances akizira ngaha muri kano karere, akwiye kuza hano hano. Ubiri nano hatuje biteye ubwoba. Rero reka ndabazungurukishe ndahabereke neza na neza, mutavuga muti iyo hotel akaratubwira imeze gute. En fait reka ndahabereke neza neza. Hari abantrepreneur biyubatse, yashoboye kubaka hotel. Nibaza ko kano kanya sinokigenya ko yambere mu gihugu cy'u Burundi, ariko neza neza iri NYANZA LAC. Hano hantu iri NYANZA LAC. Mugabo iyi hotel niyo hotel nini ya mbere ishoboka, yubatse neza, hano hagutse, service donc biragoye kwemeza ko iri mu Burundi, ariko iri mu Burundi. Ishobora kuba arico gituma ngira banayise East African Hotel. Okay, reka nayibereke ndabazungurukisha. Alright, irasabone cyangwa subscribe, tubane buri munsi. Okay, ndabatembereze ahantu henshi yagiye hatandukanye mu bibanza by'iyi hotel. Murabe dusangire ubwiza bwaho. Hagiye mvuye ni ku mazi. Nabereka hose munaza kubabona. Okay, kimwe mu bintu bwa mbere bwo nuko hasanzwe hari parking nini. Reka ndaza kuyibereka. Nk'ubu turacyari ku murango, ubona ntibarapanga. Andiko ndabereka. Donc tubarabe neza. Aha ndiko ndaca basanzwe bahapanga intebe ku mugoroba n'ahantu heza ho kuryohererwa. Voilà. Nuko ndabona umanutse ngaha hepfo, iki ni kibanza kimwe cya hotel. Binjira hariya mugabo reka duce haruguru. Donc aho saninji nakuvuga ni yo hotel ya mbere yagutse ku rugero rutangaje. Okay, si wow. Ana hano turiko turaca turabone neza. Okay, murabona ngaha akayira keza cyane kabisa karimo hakikijwe na gazo, ikalo n'amashugwe ateye neza cyane vraiment. Wow. Ugiye ngaha hari sale
kandi nini cyane. Wow. Voilà. Hariya hose niho. Uvyutse urabona ucuza ukaba yicarira ngaha ukaryohererwa. Si. Wow. Hoteli igitangaza. Wow. Hariya hose. Okay. Uvyutse ari nko mu gatondo cyangwa ku mugoroba ushaka kuriteramira, ucuriteramira ngaha n'umugenzi, ukamuraca umugani mwibukanya canke muganira imigambi. Voilà. Abantu vraiment. Kandi umuryango wose urafise ntuzeya. Urafise tudutebe akameza utiramiramo kameme imbere gatoya. Wow. Hano bro. Si. Voilà. Wow. Hano hazuri kabisa. Tadoga nari haruguru hose. Murabe. Wow. Hariya. Ya hose. Nice hotel. Ni hotel nziza sana kabisa. Iyi nkuko mwabyumvise ikaba yitwa East Africa Hotel. Donc aha rero naho buraro. Murana ko nga imbere hari ikibambazi womengo kirahagabura. Hirya hariho rero abantu bateramira bakanywa bagafungura neza cyane kabisa. Ubwoko bwose bubaho bw'inyama nasanze ngaha bubaho. Cyo kimwe n'ikintu cyose twavuga ko bateka aha cyose kirabaho. Okay. Nako ndiyumvira ku munsi w'ejo ndiko ndaraba uburyo amafiriti yaho bateka n'ubwinshi bwayo, ndibaza nti ubwo abantu barasuma canke nibo bavyirimira. Uravye ukuntu batanga byinshi bishoboka. Si. Ni kimwe rero no mu bituma abantu bahagana. Kimwe mu bituma abantu bahagana nuko iruhande y'amaserivisi yaho basanzwe batanga igikomeye cyane ni ibiciro byabo bisanzwe n'ubundi biri hasi, haba ku binyobwa haba no ku bifungurwa. Iki rero ni kimwe ngira ngo no mikenyero novuga ngo mikenyero y'aba entrepreneur no kwiga neza isoko umuntu akaraba. Hari abavuga ati bashira ku biciro binini mugana wacu baronka bake. Hari n'uwemera ati no kwakira isorosoro mugana nkajyakira inshuro nyinshi. Good kabisa. Nini indi sale bashaka guteramiramo bakanwa bakagira iki. Voilà. Donc ni nayo ni sale kandi nini cyane. Rero masaha hari amasaha abantu baza kuhanywera. Good. Kimwe mu bibanza bya parking hano. Donc urabona iyi yose ni parking iragutse kame birashobora kujamo imodoka nyinshi kuko gushika hari epfo hose zirashobora kujayo. Good. Reka gatonda bereke kwirembo ryaho aho hakuno haba hameze naho harabe neza. Donc ukizananira ibarabara basanzwe bagita
ni barabara ni avenue des hôtels nyene gitiro ma hotel. Voilà. Nuku hameze murabona neza ukuntu mubatse kabisa. Voilà. Na rero nagushikariye hirya gutya gacuza na pancarte kuba keneye nimero bashaka kuzitora nizi. Voilà. Hama murabibona hariya amazuko juste mengo ni menshi ni zazi nini nakunda batemberezamo gushikariye hirya era zirarenga hariya. Zira zose mubona zigaragara nko hejuru amabati. Voilà. Kurenga hariya hirya mubona kiriya giti hariya hose nuko bujyaje rero naberetse ibi byose ndabereka. Reka rero ndabatware muri VIP naho murabona. Voilà. Hagiye ati ogira ngo ni yamaheme inyambo za kera. Voilà, turinjiye neza na neza muri VIP naho. Aha rero muri VIP hari amazu menshi nibyo kwa kundi nyene hoho mugabo hari ibyiyongera ko hariya muri sempre bitariho. Ingwe. Voilà. Kana honda batembereze murabe. Murabona naho nyine ni kwa kundi amazu meza cyane. Nibi bistati by'ibikoko. Murabona intare. Murabona zebra. Voilà. Wana ya mazu meza cyane. Donc murando ngenda shikira aho mengo irindi rembo rigarukira. Ariko siyo rigarukira. Naho rero ucusubira ukinjira encore. Kandi twinjire dushike indani. Rero hariho na salle. Kandi yo salle nayo nyene iri VIP. Katubatembere. Voilà, urabona hariya ruguru. Good one. So good. Hose system ni yayindi. Imbere y'umuryango hose haba hari ahantu runaka ho guteramira. Voilà. Reka ndabajane rero murabe ku mapisine naho. Ntacu yibagiye ibaze ko bahazanye amapisine ni ruhande kiyaga nahantu yaho ho kuryohererwa ho kurira ubuzima. Voilà, ngiya sale twabwira sale nziza cyane. Good. Urabona ko ari hafi kiyaga. Voilà. Akaba ariho bafungurira. Voilà, nga kuri piscine. Good. Murahabona nahantu heza cyane. Okay, rero murabona nubone ni muri cha kibanza ciza kiri VIP. Okay, ndashaka no kuza nkaba ndirabira ku kiyaga, si kiyaga kiraje hepfo. Donc ahandi ni mu kagazo keza ushobora gutembera, ushobora gusohokanamo umukunzi wawe mukaryoherwa cyane gose. Okay, reka ko mure ndabaduga ni hajya haruguru naho. Murabe. Nega musaza. Ngo haza abazungu gusa. N'abandi barahaza.
ibiciro byaho barabishobora. Okay. Narinzi ngo haza abazungu gusa kubera muna hari VIP cyane. Bona ahandi ko ndabazana bisa nka hari nyuma ni mu kigo. Mugabo naho ubwiza bwaho ni bwinshi cyane. Okay. Dukora cyane ugira dutera imbere. Tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu. Ariko ejo heza ntiyashoboka tudafite amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro icyizere cy'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafite ibibazo by'indwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafisi ibibazo by'indwara z'imitsi, indwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutabyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere cy'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego.